Mutama ndakuramukije cyane. Amaro cyane y'Imana. Ego kumbure abadukurikira bavuga ati muri bande amazina yanyu. Jewe nitwa Ngendakumana Benoit. Bo nkaba navukiye muri province Kayanza. Commune ni Muhanga. Ariko rero jewe na Jino aciye nk'imyaka nka 40. Ego. Waje uva mu Kayanza washikiye nga mu Buterere? Nashikiye nga bo nabanje kuba mu Buyenzi. Hanyuma mu Buyenzi ndavayo njanza ino mu Buterere. Ego. Usina kingahe? Mfise imyaka 66. Nukuvuga ko waje ukiri muto cyane nko mu myaka 20 na. Naje nko mu myaka 30. Imyaka 30. Benoit waje mu myaka 30 hano mu Buterere mu gisagara ca Bujumbura. Wahasanze gute? Ku Buterere? Bo nukuvuga ku Buterere turi. Urabona turi bahita mu Mibere. Iyi Buterere yo burya ifise ibi iragabuye. Hariho Buterere ya mbere, ya kabiri, no kubumwe hakaba n'ahandi bita ku Kiyange. Kiyange 1, Kiyange population. Na Kiyange site. Nukuvuga rero jewe aha mu Mibere bakubwira ko kera nuwo hakugabiye kuri gusa woci ugenda kumwitwarira. Ico gihe. Ego, nuwo hakuri gusa woci uza kumunzanira convocation. Hari ahantu habi cyane. Hari ahantu bajugunya iyarara. None ku kibazo kijanye n'amazi yoyo cari kimeze gute camyeho nk'iki tubona muri kino gihe? Ikibazo c'amazi kiri ngaha mu Mibere cyatumwe nuko bahimba imicanga imisenyi gravier imicanga kugira ngo baze kubaka ibindi bisagara aha mu Burundi nyene canke aha mu Burundi nyene aba bari bandi bayimba abatwara ico gihe bakera none babagiye kubaka ibisagara nk'ibi tubona bya za Kigobe zahe Kigobe hadutse vuba hubatse vuba dufate nk'ibujumbura kapitale Bujumbura none washitse Bujumbura usanga baramaze kwimba canke bari bwatangure kwimba aha bari barahimbye ico gituma nakubwiye nti nuwo ari kuhagukabira kuri gusa ntawo ugiye gutora ni kuvuga yuko aya mazi imvura iguye byamye nyine biruko yaratega none ni Buterere yose itegwamo n'amazi eka si Buterere yose itegwamo n'amazi eka ahandi ho bimeze gute ahandi amazi aratega mugabo birapfuma mugabo si Buterere yose mugabo amazi ngaha agumamwo kubera hari hasi cyane hacokeye kubera bahimbi none mu gihe amazi yabatera abanyagihugu mwabyifatamo gute kugira ngo mushobore guhangana n'ico kibazo abanyagihugu bakera reka nabubu abubu urabona kubera imvo z'amasi amatungo yazi amasi yarazi urabona nawe uravyibonera amasi yarazi urabona bagerageza kwiyungunganya muga kugira ngo uronke inzu yo ngaha dufate ukoresha amafaranga menshi kugira ngo uronke inzu ubone irahagaze biva kuki kubera uburyo bwo kubaka uburyo bwo kuhubaka nk'iyamazi aje mwebwe mugifatamo gute iyo amazi aje akuzura mu makaritiye ayuzuye mu makaritiye ngaha bamwe barasohoka hanze ibintu bakakura mu nzu mu mazu bakanikira bamwe bakarara bahagaze nta madega nta bihonenekarira byabura kubononekara kandi wumva ibintu bimwe bica biborera mu mazu nk'ibiki bo dufate nk'ibisaso matera impuzu dufate ibitungwa nk'ibitungwa w'ubutunzi navyo birapfa ibitungwa bizira abantu kwideplace naho biyunguruza kwideplace urazinga ipanta ugakora ibirato none nta ngwara zishobora kwaduka bivuye muri ivyo biziba muri ayo mazi none wumva zobura zirabaho gusa zirabaho bamwe ntibabimenya ko banduriye muri ayo mazi nk'izo ngwara ni nk'izihe wowe umaze kubibona uhabaye imyaka myinshi inzoka zirashobora kunyengetera mu mubiri w'umuntu asanga aravyimbye
ukanywa amazi mabi andurutse muri ayo mazi nyine. None muri iyo myaka yose abategetsi b'igihugu bababwira iki abajejwe intwaro? Erega burya umwe wese ashitse ku butegetsi aje ku butegetsi arondera usanga hani narondera inyungu so kuva ngo aca yihutira kuza kuraba abanyagihugu abenegihugu ingene babaye mugabo aravyumvira ariko nawe ugasanga kumbure ugasanga nawe burya nta burya afise bushobora guca abasayidira nk'abantu bashika nk'ibihumbi uronka ivyo cyo bafashisha ubwo nyene biragoye nawe uba kandi ikindi naco turavye nk'ibi inyi uvuga ngo nk'abategetsi baje gufasha kugira ico bafashije abanyagihugu usanga mbere bashaka n'abanyagihugu batabironka bica vyitwarira bari mu kubutegetsi mu ntwara bimwe vyari bije gufasha abanyagihugu bica bitwara abari mu ntwara bo dizoke niba nk'umunyagihugu bari bamwemereye nk'ibiro 5 by'umuceri ayo usanga arose nk'inusu kilo ibindi navyo bigaca babikatishiriza iwabo nuko bimeze. Ubu rero mwaramaze kumenyera nta kundi muri bubigenze nuko haba uko nyene gushika aha tuhabaye. Ndagushimiye cyane rero Mutamu. Yego namwe akazina kanyu namwe ni Moise Ndayiragije. Murakoze. Nuko rero bakunzi ba PTV murabona yuko turi muri zone Buterere muri serire aho bita kubumwe. Aha nahantu amazi adakunda gushikira kandi atamazi menshi ahatera, ariko rero murabona yuko nsa nkuri ku gasozi, murabona hariya naho yuko ari ahantu hamanuka. None ibi byagenze gute? Nukuvuga yuko nkuko batwiganiye ujya Mutama twavuganye, nukuvuga yuko hano abimba umucanga umusenyi batigeze bahashika, ahubwo bagarukiye ngaho. Nukuvuga yuko ahantu bimvye bakahakura umucanga hasigaye ikinogo. Murabona ko je ndi kuri pante ariko haramanuka. Hajya rero hasigaye ikinogo, rero niho rero iyo amazi aje aba menshi agatega bikagorana ukuntu amazi bari boyakuremwo. Nukuvuga yuko rero Buterere uko muyibona ntabwo yari imeze nka kujya oya, ahubwo yari imeze nkaha ndi kubumwe hano hejuru, hanyuma ugereranije ukaraba ugafatira hano hantu nyine ndi kuri no pante ukabandanya. Murabona yuko bimvye ahantu hanini cyane hariho ikinogo kinini. Uko ndiko ndava kuri no pante hano muri serire ubumwe, ndi muri zone Buterere mu gisagara ca Bujumbura, ndiko ndamanuka, ariko murabona yuko aho kubandanya hahandi narindi ntera manuka. Nico gituma uriya Mutama yatubwiye uko byagenze kera hano muri zone Buterere. Abo bantu baza bakimba umucanga umusenyi watwagwa kubaka ibisagara. Murabona ibisagara bitandukanye, amakartier yubatswe kera mbere, bikavuga yuko na Kigali umucanga wakoreshejwe mu kubakwa wava ngaha nyene. Murabona yuko aho gutera ngendera kuri ya ntuzenya imwe kuri wa muvuduko umwe, ariko nteramanuka, bisigura yuko hari ikintu cyahindutse, yuko bimvye umucanga mwinshi cyane. Murabona abana hariya, murabona amazi yateze, murabona yuko hari ikintu kinini cyane novuga yuko cyahindutse.